ikitwica mu buzima dushaka kubaho mu buzima bw'indoto zacu tugashaka kwigereranya n'abandi bantu mu gukora tugashaka gukora ibisa n'ivyo bakora kugira dushike aho bashize ushaka gukora neza mu buzima irinde gukora nka naka irinde kuzoba nka naka kuko bijya birarusha kandi biravuna iyo aba uzi yuko umuntu ashobora gutunga amamiliyoni n'amamiliyoni ariko akabura itiro ariko umukene akaronka itiro wokora wikorera ugakora wikunda ukunda n'akazi ukora ibyo bizogufasha mu buzima. Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije haba ari ngaha mu Burundi cyangwa mu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro kora ku bwejo tubuze kora ku bwejo tubuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Burundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzaba buri neza neza mu nzira y'amajambere mu 2060 buzaba bwamaze gushikira iterambere ramo byose rero mushobora gukunda tudakuyemo ku mpuzu ngo dukore tudahanahanya ivyimviro ari naco gituma Roy TV yihaye ihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba bari umunsi rero turi neza na neza mwijabe haruguru y'isoko ahasanzwe hari studio yitwa Mutuzo Studio turi kumwe n'umwe rero asanzwe ahakorera aho tuza kuganirira hamwe ibijanye n'ino studio aho tuza kuganirira hamwe ino entreprise yiwe ingene ikora ibikorwa akora urashobora kuba uriko uradukurikira utariyumvira umugambi wokora nawe araza kutugira inama tubwire mbega woba ari umugambi mwiza ugasanga nawe ukoreye ko bivanye n'ivyiyumviro aza kuduha wokwiteza imbere ukongera ugateza imbere igihugu cacu ciza c'u Burundi. Imbere yuko rero twinjira mu kiganiro abantu nza kwibaza ati none uwo muntu ariko aratuganira ivyo ninde yitwa nde abahe bimeze gute reka imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina abanza twidondore atubwire amazina yiwe turakwakire muri Roy TV. Rero bakunzi ba Roy TV Okay. Nitwa Nishimwe Shadrack. Ese bamenye nka Mutuzo. Wa Mutuzini. Nkora memes. Yeah. Bakuzi kuri aya mazina ukora ama memes ariko ntubabwiye ibijanye na nino studio na Bon, ibijanye na Mutuzo Studio dukora ama service menshi. Ari Mutuzo Imprimerie. Mutuzo Studio turafotora mu maza zitandukanye. Yego. Turafata ama video. Y'abaririmbyi ama video mu manza za dote mariage za etat civile turafotora turakora no muri Mutuzo Imprimerie irahasi presentation n'abayivuze muri Mutuzo Imprimerie turandika ku mpuzu turasohora bijya bifoto binini nya byo kumanika ahantu mukorera turasohora utokora zo gushira ku biyo bijya biyo uvuga ata dukora ibi nibi yeah. Tubashimiye cyane ku mwidondoro muduhaye Nishimwe Jean Shadrack musanze mu bahehe bamubwiza ya kuri team ya Benino abankorera rwisoko mu Jabe n'etage ntare rugamba ya nababwiye tugitangura ikiganiro ko arikora ku bwejo twaragendeye benshi bagiye batandukanye haba borozi abarimyi abasanzwe bakora ama business atandukanye kandi ndizera ko bimaze gufasha benshi bagiye batandukanye kuva bumvikana gukora ku bwejo hari batanguye ama projet yabo ugasanga umuntu twagiye tugendera batanguje umutahe wa 15,000 no musi wasigaye afise amamagaze ameze neza turifuza kumenya Mutuzo Studio yavuye hehe igeze hehe iriko yifuza kugenda hehe. Mutuzo Studio yavuye mu kazi nkora nko kwiryohera akazi ko gutwenza abantu biciye mu nyandiko apana biciye mu comedy cyangwa mu kuririmba biciye mu nyandiko muhora mutubona udufoto tuje twandika ko tujambo bijanye n'iyo foto gusa je nakorera mu gisata ca story gisata cyo kwandika basi nkanura abantu barenga ibigo nkanura abantu bacana inyuma nkanura abantu basanga bakunze abasheri benshi ya muri uko guhanura hari abataza kubitahura barimvira ati mbega izo manura agenda uratanga wazitangira hehe warabihemberwa nimba warabihemberwa byagenze gute ama etape yose wagira uracako
kugira uno munsi wisange muri ino studio imeze neza cane, ifise ibikoresho vyiza, ifise abakiriya benshi. Turifuza kumenya ido n'ido ingene vyagiye biragenda kugira ngo uriko aradukurikirana uno munsi usanga ari muri aka kazi ushaka kwiyumvira ko uguma mu kazi kamwe, ariko urumva urafise iyo wavuye, uno munsi ugeze muri studio, ejo ushobora kuba ugeze n'ahandi hantu. Turifuza kumenya ingene vyagiye birakuzamwo, ingene wagiye urahindura ubuzi neza na neza. Je nari umunyeshuri mpejeje no mu mwaka uheze, n'umunyeshuri wo muri kaminuza y'Uburundi. Ndaraba mvuga ati eske ntangure gukora gute kugira nibesheho mu gisagara ca Bujumbura. Ndaraba akazi nokora ndakabura, ndavuga ati nta kundi reka nigiye gusa nongera mba umwanditsi wa memes, kubera ndafise n'abidore banje nka Manyanga, umwidore wanje muri memes. Naramukunda cyane ukuntu yagira, ni nawe namaje ati bizogenda gute kugira ntangure gukora nanje. Arambwira ati fata ifoto ukayigira ukuntu ugacandika kivyo ushaka. Byose nabikora ndi umunyeshuri. Nibuka nkitangura gukora ibintu vya mbere kubera byasaba ubwenge bwinshi n'ubwenge bwinshi kandi bwo gukoresha muri kaminuza. Ariho n'abagenzi twabana baragerageje kunca intege, barambwira ati ye mugabo abo uzosubira ku gatumba, ibintu wazanywe no kwiga, ibintu sivyo vyakuzanye mu gisagara. Gusa naragerageza nkakora ndi no mw'ishuri. Umwigisha yaravuga nanje nibereye mu vy'iwanje kubera nabikunda. Narabikora ama nkabipostinga ku mugoroba, abana abantu barabikunda, nanje nkaca nkunda akazi kurusha nta kintu na kimwe kanyinjiriza. Mugabo narabona yuko ari ikintu kimpa amahoro. Naratangura nkakora ama story nkasaba banshorere, aba nari mikashi vous avez déposé 5000, vous avez déposé 10000, nkagica mfata nkumva ndaryohewe. Page iraduga, page nayo yari yazeho, uyu munsi igeze kuri 102000 followers. Igeze ku 102 bankurikirana. Abantu bara apare yo kunshorera, nabonamwo avantage yo igeze kuri 10000. Naciye ntangura kuronka ama contrat atandukanye, barambwira ati Mutuzo urakurikiranwa cyane, reka tuguhe akantu postingira kuri page yawe, nkinjiza 10000, nkinjiza 50000, nkinjiza meme na 200000, nkinjiza na 1 million par mois biciye muri contrat zitandukanye. Biragoye muri iki gihe ca none gukora akazi uzi neza yuko utaza guhembwa, ariko kubera ubikunda ukitora wenyene n'umwanya wawe, umva ko vyasaba ubwenge kwiyumvira kwandika memes, uzi neza yuko naho uza kwandika iryoshe gute ata amafaranga uza kuronka. Turifuza kumenya ikintu nyamukuru caguma giguha umwete wo kuguma ubikora. Kubera ndabikunda. Apare yuko nzoshika ahantu nkavuga ati ko birampemba. Nabikora ndabikunda kugira nduze page yanje. Ndetse aba followers mvuye ku gihumbi nkaja ku 2000. Nararyoherwa cyane. Ni nka etape yo muri business. Uvuye ku gihumbi ukaja kuri 10000, umva yo kuryoherwa. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya uravuye mu vy'ama memes, abantu benshi barakwizeye, baraguha ama contrat agiye atandukanye, urumva ko bashaka kuronka ivyo 100, ivyo 200. Bega vyaciye bitangura gute kugira ngo mwiyumvire kugira umugambi wa studio? Kubera ko nakora ibintu vy'ama story, nandika ibintu vy'ama story, bakoresha abantu b'ibipupe, benshi baca banyibuka, nagomba gukoresha ibipupe vy'ibisutu, basanga ibintu vy'amabere manini n'ingidizo nini. Apare y'ivyo camvuga ati reka ntangure gukora photo réelle, ca ndagura kamera. Naguze kamera imwe kugira nzi ndafotora ibintu bitandukanye, nifotora cyangwa story. Gusa iyo appareil sico yaciye uko kubera yacitangura kuronka ibiraka. Bambwiye ati Mutuzo nabonye waraguze kamera, bashize gufotora mu rubanza rwanje, ndabise urubanza wabukoze, ndagukurikirana kuri page yawe, ndakurikirana ahantu hatandukanye, ndaraba na stati zawe, ndatangura ndafotora. Foto yifoto nshira kuri stati, baca barazikunda, bazikunze muna ntambwiye kuronka ibiraka, ca ndondera adresse atanguye gukorera ari yanye kujya mbere, mbona hambere hato kubera mfise clientele, ca ndaza ngahanye. Abantu benshi iyo bagitanguye entreprise ari shasha barakunda gucika intege, ugasanga agize akagorane gatoya, ugasanga mbere asubiye inyuma. Benshi abo tumaze kuganira nabo
usanga bateye imbere nko ku mwaka ukurikira. Ni ikihe kintu wakoresheje gituma uca utera imbere umwanya nyene utiriwe urasubira inyuma? ikintu cya mbere de principe nihaye Mhm, kirazira gucika intege nyuma yo kunanirwa mhm, uko vyogenda kose, mhm, nubwo nokora ikintu kikanga mhm, ahubwo kinongereza inguvu zisumba mhm, iza mbere. mhm. Ku myaka ufise turiko turakuraba turabona ko umenga uracari umujene kandi cane. Turifuza kumenya mbega ino studio imeze neza uku, ifise ivyuma bimeze neza, ifise n'abakiriya benshi, harimwo meme n'abakozi, umwanya twahamaze turabona ko ari ibintu bimeze neza cane. Vyoba vyavuye muri izo memes gusa canke hari utundi muba mwarakoze haruhande turabazanira agatahe muraheza muratanga mubona kugira ino studio vyari bimeze gute? Nta kindi kintu Mhm, benshi baragerageje kuvuga ngo amahera ngo ava muri diaspora ibiki oya, mhm, mu diaspora ni jewe mhm, ni jewe kuko kuva ruguru gushika ngaho i Bujumbura gusa mhm, nari mejeje kuba mu diaspora, mhm, kandi iyo hataba amashuri sinari gushika ngaho i Bujumbura. mhm. Yeah. Wabigenjeje gute? Turabona benshi bamanutse baje kwiga mu ma universite ugasanga akora akazi ko kwiga konyene nta kandi haruhande ariko arakora kandi yiga avuga ati jewe bivaye n'igisata nakurikiranye nzoheza ce ndonka akazi, ugasanga ni bake nka 20% ariko bariyumvira mbega nokora projet iyahe kugira ngo ntararonka ako kazi ndiko ndigira mbe nditeza imbere nshobore kubaho nariko ndagora abavyeyi, ugasanga benshi muri bo barihirwa minerval n'abavyeyi ariko wowe turumva ko wagiriye ubuntu umaze gushika i Bujumbura ugaca uca ubwenge ugaca urondera ico wokora. Muri abo mwiganye canke muri abo mwariko murigana babona uriko urakora utwo tuntu uronka amahera bavyakira gute? Muri we bagufata nk'iki? Ku bwanje akazi kose nshoboye gukora Mhm, kose n'akazi, mhm, akazi kose nkora ndakaryoherewe mhm, kose n'akazi kuri jewe, mhm, kuba natangiye gukora ibintu bindyohera izindi mhm, projet zose nk'ubunye mhm, ukuntu niyumva mhm, nta projet nimwe ntokora, mhm, projet zose mbona zinyinjiza amafaranga mhm, projet yose ntashobora kuyikora. mhm, Wewe nturindire ngo ukore ibintu wigiye canke ibiki, mhm, ukora ibintu biguha amahoro. mhm, Nimba ushoboye kurima mhm, rondera isuka imwe muje kurima, mhm, nimba ushoboye korora tangurira ku nkoko hama uzokorora inka. mhm. Tukiri ngaho nyene turipfuza impanuro woha twebwe abajene usanga uno musi ata projet nimwe twiyumvira ko twoshira umwete, ugasanga ico ukora cose urumva ngira nkore nk'icanaka, ngira nkore nk'icanaka, ariko wowe turumva ko ari ibintu wakreye wenyene ubwawe ugasanga biraguteje imbere. Uno musi uriko urakora nk'ivy'uwundi yakoze usanga usubiye inyuma. N'ikihe wohanura twebwe abajene kugira ngo dufate umwuga dukreye umwuga wenyene uwacu? Bon, abajene benshi muri iki gihe Mhm, dufise basi dushaka gutera imbere vyihuse, mhm, niyo mpamvu ivyo ba papa barose mu myaka 50 mhm, twe dushaka tubikurane, mhm, dushaka inzu nziza, mhm, dushaka imodoka nziza, mhm, dushaka n'abagore beza, mhm, mu gihe ba papa bacu mhm, barondera umugore bakaronderana vyose, mhm, ariko twebwe mhm, dushaka tubanze turondere mhm, hama dushaka turondere inzu, mhm, imodoka n'abana kugira batwemere, fete dushaka kwemeza. mhm, Bro, reka mbere ku bahungu, mhm, abahungu dukora akazi tutitaye ku mushahara, mhm, dukora akazi tugakunze. mhm, Yeah. Abakobwa mhm, abafite abakobwa ku myaka 18 baba bafite imyaka novuga y'ivyiyumviro bibi, ugasanga umukobwa ku myaka 18 yifuza umugabo afise imodoka, yifuza umugabo afise inzu, yifuza umugabo afise amafaranga n'akazi. mhm, Abahungu ni bake, mhm, abahungu ni bake n'abahari mhm, usanga nabo bafise izindi ndoto zabo z'abakobwa. mhm, Umukobwa w'ubu arondera ubwiza gusa, mhm, umukobwa w'ubu mhm, ni umukobwa umwe kwijana usanga akunda ibikorwa vyo mu nzu. Woshobora gutonora igitoki wewe? yego ndagitonora. Abakobwa bo batandukanye n'abakobwa ba kera. Mhm,
ya vyiza twokora akazi kose tukirinda gusuzugura akazi amara yose ko twinjiriza akazi n'akazi tugakore burya uri mu iterambere ari ibintu byinshi ubanza kwifunga uri mu iterambere ubanza kwikuramwo kuri mwiza kubera ko niwishiramwo kuri mwiza hari ibintu byinshi bizokwicira niwishiramwo ko ufite taye nziza ni imwa ya mbere yo gusuzugura akazi tukiri ngaho nyene murumva ko ikiganiro ariko arakubwejo umwe wese mu kazi akora ashiremo umwete kandi ikintu ca mbere akunde akazi kose wowe gukora gikuru baguhemba ubona udakorera ubusa urumva ko ikintu ca mbere c'ingenzi gituma utera imbere ubwa mbere ubanza gukunda ivyo ukora hama umaze kubikunda ugasanga wateye imbere tukiri ngaho nyene imbere ko turangiza kino kiganiro cacu turifuza gusubira inyuma gato twumvise iyo mwavuye ingene mwatanguye kuva mukiri ku ntebe y'ishure mwimvira ico bazaniye amafaranga kugeza uno munsi kandi mukirukako ndabona muracashoboye turifuza kumenya niyahe ntambamyi mwaba mwarahuye nayo muri uru rugendo mwari mu kurondera n'amafaranga abaduca intege gusa nitwabaye umwanya ahubwo unciye intege cyangwa cyane ibikorwa turifuza akarorero mwoduha nk'umuntu yoba yarabaciye intege yakoresheje imvugo cyangwa yakoresheje ibikorwa kugira ngo ariko baradukurikira bashaka kubona aho bazobaca intege ugasanga hari abafise imitima yoroshe bakavuga nanakare nizeye ko yonera intege kweri arampemukiye hava ibintu ndimwo ndabihebe turifuza akajambo mubabwira mu buryo abantu bacana intege mbega woca uvyirinda gute mu gihe baguciye intege kugira ngo nabo bazoshobore kugera kuri ibi mwagezeko kenshi iyo utanguye projet abagenzi bawe nibo ba mbere baguca intege barya nyine barya mugendana nta muntu w'umunyabwenge azoguca intege utanguye ikintu wumva ngo ico cihoze ntaco uzoshobora ariko ugitanguye akazi kose ubona ko kagoye canke koroshe ukarima n'umwanya baguca intege yego hari abantu bazokubwira ukuri mugabo umuntu azoguca intege uzobanza uvyigeko wewe nyene ufatira ingingo ubwawe mbere yo gutangura ikintu canke kugihagarika tugushimire cane ariko kandi mbere yuko turangiza turifuza kumenya abaguciye intege turumvise ko batabuze ariko kandi mwabandanije bisa nkaho ariko barashika aho mwifuza kuzoshika turifuza kumenya avantage n'ibintu vyo gucreya projet inyungu nyezina umuntu akuramwo mu gihe yirondera akazi agakora atiriwe aratega amaboko ngo asabirize habaje n'umunsi batunze no gusaba ugasanga unamubaje ati none ukora iki akakubwira ati je grand frère ari muri Canada ati ndafise umutante muri Amerika ukamubaza ko usigaye usa neza wambara neza ubwo urumva ndafise umuntu andumikira amahera turifuza kumenya inyungu ziri mu bintu mu mafaranga yose avuye mu maboko yawe uvuga avuye mu yashu ryawe kugira ngo uno munsi abaje nariko badukurikira hanini nibwo Burundi bweje nibo turiko turaganirira nibo twifuza kurondera inguvu zo gukora nubwo ufise umuntu ariko aragufasha mwereke ko nawe ushoboye muri aya mahera ariko aragufasha kora ejo uzomubwira ati nimba yahora kurihira inzu umubwira ati ku kwezi abo bandi ufasha nanje ndafise ico nakoze turifuza rero kumenya inyungu mwa mwarakuye muri bino kugira ngo bishobore gufasha benshi mu baje nariko badukurikira uno munsi imiliyoni 10 uhawe zirutwa n'ibihumbi 300 wewe wakoreye kuko miliyoni 10 uhawe urashobora kuzirya ukwezi kumwe ariko ibihumbi 300 wewe wakoreye bashobora kubiga umwaka wose gute miliyoni 10 wahawe ushobora gusohokera Giriri Garden uvuga ati neje bazompa yandi ariko mu gihe wewe winjiza 300,000 ushobora kuvuga ati aha muramo igihumbi c'igitunguru kubera uzi uburemere bwayo ariko mu gihe uhabwa 10 miliyo ibisigi ndavuga kenshi ibisigi n'amahera akunda gukononwa n'abantu usanga umuryango wasigiwe 10 miliyo unanirwa no kwinjiza ibihumbi 10 ku kwezi baca barya y'amahera basigirwa agahera kenshi ibisigi uzoshaka kuraba itunga ry'ibisigi itunga rihera n'ingoga ariko za 300,000 wironderera ni 300,000 uzoba ziri ku mutima uzokora ayandi azoza asangaho yayandi ariko yayandi utazi yo yavuye uzobanza kuyarya kugira uce ubwenge bwo kurondera ayandi
hariho umuntu nubwo kumva ino mpanuro avuga ati nibumva natanguye kurondera ibyo nkora ntibazosubira kumfasha nshobora kubitangura bigahomba naraberetse ko nanje nshoboye nk'akarorero turumvise ko wabikora kandi uri umunyeshure famille ishobora kuba yarakurihira minervare ariko wari ufite ico ugomba gushikaho ukavuga ati vyo kwiga n'ubundi sindabiheba kandi n'ivyo kurondera akazoza kanje keza sindabiheba niyahe inama womubwira umuntu ashobora kuba ari muri ubwo buzima akiyumvira ikintu yokora muga akaca yumva nyene hari n'udufaranga bakimuha akumva yoba arabangiriye gato niyahe impanuro wumuha ugifashwa ntuba urikukiye ugifashwa ubufasha bushobora guhera ubufasha bushobora guhagarara rondera akazi kiwawe nubwo amahera yose ko kwinjiriza ariko kabe ari akazi uvuga ati nakazi nkora n'ubu nubwo kohera sinobura ibindi nkora tugushimire cyane tunagutera n'intege ku gikorwa ciza wakoze biratangaje cyane nanje ubwanje sindabitahura kuva muri memes ukora tuje tuntu twenza naje ubwanje nabona wenga nta mahera turimwo kandi n'ubu ndacadukora okay ukava hariya ukagera uno munsi uri kurabaza muri studio nziza nk'iyi ufise abakiriya benshi nk'abo nabonye ufise kandi abo mukorana ufise ivyuma bimeze neza cyane nk'uko novuga ko ari intambwe idasanzwe kuri wewe kandi twizera ko imbere ari heza turavye mwavuye umwete mufise n'umuka mukiwukorana ubwanje ndabipfurije amahirwe meza muzotera imbere tuzobasange no mu bindi usigaye uri ukorera nk'ahandi hantu harenze no ngaha cyangwa ufise nk'amastudio 4-5 yitirirwa wewe bivuye mu maboko yiwawe murakoze cyane abakunzi ba Roy TV nawe amaye ikiganiro Benishu imbere ko turangiza turashaka utumire abakunzi bacu ba Roy TV bashaka gukenera amafoto bashaka gukenera ama mariage tufise n'izindi manza zitandukanye imbere ko turangiza mushaka kubabwira ibikorwa mukora abashaka kumva bo bayenterese bateza imbere umujene nkatwe bumva ko afise n'indoto nziza azokwiteza imbere ngira ateze imbere n'abandi kandi ateze imbere n'igihugu cacu murashobora kubaha adresse mukabwira ibikorwa mukora mukabwira imisi baba bakeneye ngene bo baronka bibaye ngombwa mukabasigira n'akanimero ka telefone kugira ngo babandanye baguteza imbere bakunzi ba Roy TV ntituzobamaramanza mu manza zanyu muduhamagare tuzobakorera ibintu byiza kandi bizima muri etat civile muri dote muri mariage ndetse no mu anniversaire yanyu ushaka photo studio nawe nyene uraza haruguru isoko yo mwijabe muri etat general Rugamba muri biro ya kabiri bo turondera kuri 62 69 88 43 bakunzi ba Roy TV ndabashimire cyane ndabibutsa ko ikiganiro yarikora ku bwejo ndanabatera n'intege umwe wese mukaza akora waba uri umukameraman umunyeshure umutaxivero umwigisha umwe wese mukaza akora ashire umwete bwa ngo yiteze imbere yongere ateze imbere n'igihugu cacu ciza c'u Burundi shimira cyane rero nuno muvukanye wacu murumvise yavuye ni yari karaja ndabatumira namwe kuntaye iwe mwumvise rashaka kugira ico bafashije shimira cyane na cameraman Pasiplo yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza cyane au revoir aho hambere hahise imutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ngwino unyaragase duhurire muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragasa nshuti nduta muri Roy TV TV atanye, umutwaro za TV, ibica bigacika,